nagira ndabasabe mumfashe dukomera amashi Imana yacu yo yaturamukije amahoro. Ndanezerewe kandi kuko ndabonye ndabaravye mu maso, ndabona yuko intambwe tugezeko ari intambwe ishimishije mu buzima bwa bene gihugu. Naje kugira ngo tube turatera abiri, tube turaganira dusuzuma aho tugejeje urugendo rugana igihugu giteye imbere. Aha twese ko turi ngaha nta numwe atari ko ariyumvira ubuzima bwiwe bwa kazoza, nta numwe atari ko ariyumvira ati mbega muri kazoza nzoba ameze gute. Twese aha kuva ku mwana gushika kukuze twese turiyo turavyiyumvira. Aho kazoza turiyo turiyumvira ni kazoza twese atanumwe arakabona, mugabo kubera mutima mweranda tuvugiramwo, kubera ubwenge Imana yaduhaye turashobora kuhagereranya. Nico gituma rero usanga abantu benshi bakekeranya iyo bananiwe no kuhagereranya. Kugira ubone kazoza kawe banza urabe umushinge wawe urakwiye, umushinge wawe urakwiye. Kugira ubone ukwiye watagwe kubaka ryari. Hariho abarundi bakunda kuvuga ndetse n'abanyamahanga ngo turakenye, Burundi burakenye. None iyo ubonye gukenye uca ukora iki? Widodombera ubukene canke murahangana? Uteza guhangana n'ubukene. Ibi tubuze nivyo turiko turarondera. Nushobora no guca widodomba ngo nturabishikira, kuko n'ibi vy'uno munsi ufise mu mwaka w'ibihumbi 2000 ntavyo wari ufise. Namandaba abarundi twese turamukanya amahoro, twipfurizanya amahoro. Abajeje intwaro iminsi yose bariko barabarakira abashitsi bavuga bati muje mu gihugu mu ntara cyane ku mutumba utekanye ufise amahoro. Ibi bitwereka yuko amahoro nico kintu ca mbere twari twarabuze. Uno munsi no kubera dufise amahoro turayigina tukayipfurizanya kandi tukumva yuko tudakwiye gusubira kuyahomba. Nitwaba uno munsi turi igihugu gateye imbere turabaho twahombeye. Hariho umuntu agenda akavuga ngo urabona ubukene ngo ndakenye. Umubajije uti wari utunze ryari? Raba ujya vuga ngo arakenye, uti wari utunze ryari wahombeye? Uca mubaza uti wahombeye twereke. Nimwibuka ingene twasa mu 2005 muravyibuka? Muravyibuka ingene twasa? Twasa gute? None dusa neza. Tuze turashima aho tugeze. Iyumvira ingene wasa. Tewe muranda bagafoto ko mu 2005 n'agahuzu ntikafata n'akambaye. Erega n'agahuzu kaza ku mubiri, mbere utagira umubiri woberwa, ntushobora kuberwa. Tuze rero turahaba aho tugeze, aho tugejeje ikivi. Hariho akagani kashitse ku nyota kugira ngo umuntu amenye aho ageze, ubanza kuraba iyo uvuye. Utabonye iyo uvuye utanguye kuyibagira ubugeze kure, ubugeze kure. Ubu hari abantu bamaze kwibagira iyo tuza tuva kubera tugeze kure. Nico gituma bahanjanza bakibaza ko basubiyeho byo bavyiza kuko bavyibagiye. Mugabo mumenye ko n'ijambo ry'Imana ritwigisha ngo nimwamara gushika muri ca gihugu c'amata n'ubuki, ngo nimwamara kubaka amazu meza meza, ibitungwa vyanyu bito bito na binini binini bikarondoka, nimwamara kurya mugahaga, ngo ntimuze mwibagire Imana yanyu yabakuye hahandi.
ntihagire umuntu rero azokwibagira. Kugira umenye aho ugeze ubanza kuharaba. Ajya amahoro niyo yatumye duhomba, ajya twari twarabuze. Amagume, izi ndyane twari dufise nizo zatumye tudatera imbere, kuko Imana yari yaduhaye ibikwiye byose. Nimwiyumvira aho haje Shetani ikatwibagiza igihugu cy'u Burundi. Shaka mwiyumvira aho mutangure kuvuga ngo Uburundi igihugu cyiza, nticace gihinduka mukibona. Icyo umuntu yaturiye n'icaba. Twebwe twari twahombejwe nuko twari twarataye akaranga k'umurundi. Twari dusigaye twitwa Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa, ntitwitwa Abarundi. None twari kubaka igihugu gute tutari Abarundi? Mugabo tuboneye ko turi Abarundi, twaca dutangura gukora twubaka. Reka n'ubu hariho abataramenya ko ari Abarundi. Hariho abo muranumva muri bwa buhinga ngurukanabumenyi bavugira iyo mu makungu, uriko urabumviriza se Abarundi, kuko nta Murundi w'umutima yoshobora kuvuma igihugu ciwe. Mu kintu kizira kikaziririzwa, ntuze wigere uhemuka ku gihugu cawe, kuko uzopfa, abana bawe abuzukuru bawe bazosigara muri ca gihugu. Twese turarengana. Iki gihugu dutegerezwa kumenya ko ari impetso, nta muntu avuma impetso aba wenyene yikwegeye umuvumo. Mu bintu vyacu tudatera imbere vyari ibintu vyo kwanga ko Umurundi tukabaho n'Abatutsi n'Abatwa. Reka ndabaza ikibazo, mbega abo bitwa Abatutsi barahonye mu Burundi? None munsi bariho. Abo bitwa Abahutu barahonye mu Burundi? N'ubu bariho. Abo bitwa Abatwa barahonye mu Burundi? N'ubu bariho. None ko hariho Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa, ko tutariko turaryana? Ngira kubera ko tutariko turaryana, none ntituriyo kwa kundi nyene. Igituma tutajyana nuko twatahuye ko twese turabavukanyi. Twaratahuye yuko duhomvye Umurundi tuba duhomvye. Nagira ndababarire yuko abantu bose ngaha ni magiriranire, nta numwe adafise icarushundi. Umuntu azi yuko adafise icarushundi ninde? Umuntu azi yuko atakintu arushundi ninde? N'umwami ari umwami yaratiye urushinge, ni ukuvuga warafise urushinge yararusha umwami, yaramurusha. Twese rero turi bamagiriranire. Umwigisha arakeneye muganga, muganga arakeneye umurimyi, arakeneye n'umwigisha. Umurimyi arakeneye muganga, agakeneye n'umwigisha. Umurimyi arakeneye umwubatsi, umwubatsi arakeneye mwigisha. Nta numwe adafise ico ashobora gufasha uwundi. Nico gituma uhomvye Umurundi ukamuhomba ukabona yitavye Imana, harya ubuhomvye umuntu. Nico gituma kurota uvuga ngo naka ntazobona nkiriho, uba wihenze cane. Ariko Abarundi natwe turahiba tukarenza. Iyo mbere tuzi n'igihe tuzopfira, ukazumva umuntu avuze ngo naka ngo ntazobona nkiriho, hano uzopfeje. Murumva duta umwanya. Ni nk'umuntu arungika umuntu ku Mana, Imana itatanze randevu. Imana ntiyajya guhamagara wowe uja kwica umuntu n'ubundi azopfa. None urazi umunsi azopfira. Twari abanyabicumuro. Nico gituma umuvumo wari watuje ko none uwo muvumo waraheze. Turabona ko Burundi bwabaye igihugu cy'umugisha, igihugu kiriko kiraza. None rero ubwo rugendo tumaze kugira, muravye umutahe twatanguje tujanze mu 2005, murazibuka hari zingahe ngaho? Mu 2005 ijya stade yari bwaweho. Shaka tubazanya mu ndongozi aha muri iyi komine ya Cibitoke, umuntu wa mbere atari kubaka akazu keza
ni General Silas Gurya sivyo yubatse etaje twese dutangara yubatse 2005 oya yubakishije igazu umutakuye mu mahoro. Ndibuka akazu ajya hirya i Buganda kari keza cyane, none ubu ndakarondera nkakabura. Akazu ko kwa Honorable Alex kari keza twese turagasamarira, none ubu urakarondera iyo wakabonye gasigaye ariko kari inyuma. None je ndabaza ujya mutahe twatanguje mu 2005 ukaba uvyaye ibintu ufise uno munsi. Ibintu ufise uno munsi bitubereye mutahe mu myaka 10 tuzoba tumeze gute? Abantu bakunda rero kwidodomba bagaya aho bageze. Tugeze kure. Nico gituma rero duca turemesha twigishanya urugendo rurabandanya. Bene Israeli igihe basohoka bava mu Misiri baravyinya ururirimbo, bararirimba bahagize Imana ibakuye mu buja bwa Farawo. Bari bazi ko birangiye bashitse mugo urugendo rwarabandanya. Natwe twaravuye muri bwa buja bw'ubwicanyi turaronka amahoro, mugabo urugendo rwari rutanguye nobo niko turimo. Ntagere umuntu avuga ngo ni gicuga biriko biruzura biratimbaje biduga, kuko hari abandi babona ko umenga vyari vyuzuye biriko biramanuka. Nibageruza wumva ngo mbega ngo ukene tuzovamwo gute? Wari utunze ryari ko wavuye, ahubwo wavuye habi uri kurabanda ugenda gutunga, none tubaho utaratunga uragowe. Bandanye urugendo. Bene Israeli baratevye aho babona, baragenda kuhatata, barashika, bashitse baratata, barakurayo n'ivyamwa barabizana, baratanga raporo bati hantu ni heza cyane n'ivyamwa byaho twarizanye. Mugasha tari kiraza nayo ngo ariko ngo hari ibigatanya bizotumara. Bose batoragumukana Musa ngo arajanye ngo ahantu bazobamara. Kubera iyo myidogo Imana yacivuga iti namwe ntawugeze mu bigero azohahonyora. Twebwe rero natwe twaragiye turaraba turasaba Imana iratwereka Burundi buteye imbere ngene bumeze. Turabona umutahe dufise umutahe munini cyane, twaramaze kugira iyo shusho, ubu twarabubonye. Ariko Shetani arashobora kuduhebesha ntituhashike. Birashoboka Shetani katwanyira ntituhashike dutaguye kwidodomba. Turavuga uti naka karamazi ukaraba ukavuga uti Mana warakoze. Hanyuma ugacuririmba ka karirimbo kamwe dukunda kuririmba karyoshe ngo saha gusa hari ahandi ndashaka kuhabona. Kajya rero karirimbe Imana ivuga iti yashimye, none ashaka iyindi ntambwe. Twebwe rero abarundi dushima aho tugeze. Harageze yuko tuduza vitesi kuko turahabona. Iyo uhabona ucuduza vitesi. None rero nagira baza ndababwire itunga iyo riva. Yo munsi naje kubigisha muva mwese mutunze no munsi. None ufise umutahe n'utunze. Keshi mukunda kuvuga ngo singira umutahe. Utagira umutahe ninde? Ya. Sawa, kutagira umutahe rero ndakwereke. Wowe ugugwa ngahe? Ngira amahera ugugwa gusa nta ngorane umutahe ndawuguha. Ugugwa ngahe? Ayo mahera nyene wowe ugugwa niwo mutahe ufise. Reka ndabikwereke ko baba wasa gukoresha uwo mutahe ufise. Reka je ndawikoreshereze. Ndakugure? Mugure angahe? Reka ndakwereke. Murabona ko imvura itaratasura. Ndabereka ingene mufise imitahe ntimuyimenye.
je ndazi yuko hariya bariya bicaye ntushobora kuharima ubunyene kandi nkazosoroma gute. Ndaguhamagara wewe utagira umutahe, je nkwerekere ingene bimeze. Ndakubwiye ngo urime ndaguhemba ntuharima kandi nkaguhemba. Hanyuma ejo gisize ntubu rero hageze ko dutera. Ikibazo cyawe cyumbwira ngo none ngo ko ari muci ngo bizomera. Carabubwira nti genda uvoma amazi ajya mu Rusizi ndaguhemba. Ntuja kuyavoma none ndakubwiye ko ndaguhemba. Tumvikana amatafari muyafyatura ryari ntimuyafyatura muci amazi nimuyavoma hariya mu mwonga. None kuba nuja mu mwonga kuvoma amazi yo gufyatura amatafari inzara iteye utazorya. Wonanirwa no kuvoma amazi yo kuri mu tuboga inzara iteye uzorya. Aho denda guhembye ucuza ukavomera bikamera. Hageze kubagara nakubwira ntibagara nkaguhemba sivyo ubu kandi urabagara. Hanyuma vyeze nkabwira nti soroma nakwereka aho tubishira. Uhejeje kubisoroma ushikanye muri stoki wanje itaha rero ngacasigara ndigurishiriza. Je ndabona igeze wumva nkora na kimwe sio wakoze. Mbwira ivyo bintu rero ushoboye gukora iwanje utokora iwawe. Mbwira ivyo bintu wewe ushoboye gukora iwanje. Wewe wararimye kandi ari muci uravomera ugushika birera. Jewe nsoromye ntasigara ndirira nawe ucurataha. None ivyo wakoze wanje niho utari kubikora iwawe kubera iki? Ntuzi ko uwari umutare ugendana. None rero wewe wase kukoresha je ndawikoreshereza kandi ndunguka. Ndakunguka ko wewe wicaye. Nagenda abwire ushaka gutunga muri wese nasome mu gitabo cy'ijambo ry'Imana umugani w'italenta. Aha nani watafise italenta mwese. Hanyuma nimwasoma neza muza gusanga handitse muri Matayo ngo umwe wese yarose bikwiranye n'ubushobozi bwiwe. Nuvuga umwe wese garafise impano uko muri mwese arafise impano. Iyo mpano rero niyo talenta Imana yaguhaye uteza gukoresha. Uyigaye nta kibazo kuko murazi warose imwe yacagenda arayihamba. Shebuja agarutse ati mpebyanje atatangura kuvutuka ngo ndazi yuko usoroma ivyo utarimye ngo ndazi yuko aramutuka. Acavuga ngo nimumweke iyo talenta muyihe umwe wavyishe. Njya ndabereke rero aho mwahombeye. Mwafashe italenta Imana yabahaye muca murafata murahamba. Muyihamvye uca uba umukene kuko warase gukoresha italenta Imana yaguhaye. Ubaye umukene murabona umworo nyamworo mwiza. Umworo nyamworo aba mu nzu y'ivyatsi ibikogoshi bimukorokerako imvura imuhererako imbaraga zica zitonda mu nzu agaca agwara imvunja. Hanyuma ingwara zose ziruhukira kuri we agahava agapfa. None niwumva ko bamwatse Imana imwatse mwe yarafise bamwe bakoresha italenta nabo murazora umuntu w'umutunzi amara imyaka irenga 100. Aha rero mwese mufise italenta nta n'umwe atayifise. Ingorane rero ntimuramenya ingene iyo talenta muyikoresha. Ico nababwira mwese ni uko Imana imbere yuko irema umuntu yabanje gushira ku isi ibizomutunga vyose. Imana yarabanje irabirema vyose ibizotuma abaho mu buzima bwiwe ibishira ngaho icirarema umuntu. Umuntu rero vya bintu Imana yamuremera biragoye kubibona biramugora. Kubera iki? Hariho shetani nari kikubwira ngo raba hariya nturabe hariya kugira ngo ukene. Nagenda abwire rero ingene bimeze. Shetani iza kukosha kugira ubikinebwe ntuteke umutwe ngo uhingure ivyo Imana yakuremeye kugira uzugume widodomba hanyuma uvavanure n'Imana kuko ucuvuga ngo Imana yarampevye ngo ikunda bariya ngo jewe yarampevye muca muvavanura nayo. Rero Imana igihe yaremye isi iriko irarema ibintu byose yariko irondera wewe ko ari wewe uzoza bikagutunga. Reka ndabazi Imana yararemye amahera. Haraho mwarasomye
ngo ku munsi ugira Imana gucirema inoti, haraho mwumvise ngo ku munsi ugira uyu Imana icirema inzu, ngo ku munsi ugira uyu Imana icirema impuzu, ngo ku munsi ugira uyu Imana hareze imodoka. Haramwigeze mubyumva? Nare byavuye he? Mutangure mu bimenyi. Imana yashyizeho ubutare kugira ubuhingure, ishyiraho irivu ryiza rimera kugira ngo urime iyi si iziguhe ibyo kurya. Musomye neza mu ijambo ry'Imana, kandi rero ndabwire ko twebwe abarundi twagize ibakwe, Imana ikaba ifise ikibanza ca mbere, akaba ariyo mwami w'i Burundi. Twagize ibakwe. Zamurasoma rero umutungo n'ijambo ry'Imana ngo nta byatsi ngo biribwa cyangwa ibiti biribwa byari bwabeho ku isi, ngo kuko ngo nta mvura yari bwagwe, ngo nta n'abantu bari bariho ngo barime. Ni ukuvuga abantu babayeho kugira ngo babandanye irema. None wewe uraza ko Imana yakuremeye iki? Hariho imigani ya Shetani. Shetani murazi n'igihe yahenda Yesu yakoresheje ijambo ry'Imana ngo handitswe ngo gira iki, ngo handitswe ngo. Hariho rero Shetani yabahenze namwe, ibabwira umurongo umwe witwa Matayo 7:7. Matayo 7:7 havuga gutya ngo nimusabe muzoronka. Urumva wowe iyicarire ngaho nimusabe muzoronka, iyo ni Shetani ngo iyicarire ngaho kuko handitswe ngo nimusabe muzoronka. Matayo 7:7 nazo rucatuja nabwo. Arasubira Shetani ngo inumire ngo handitswe ngo umuntu uratungwa n'indya gusa. Shaka ugume wiyicariye gusa, umuntu uratungwa n'indya gusa. Uwo ni Shetani. Nawe mu kuyishyura iyo Shetani rero uracibwira uti gutanga bisumbwa guhabwa, ntegeza kuronka icyo ntanga. Hari muce wongera utuvuga uti udashatse gukora no kurya nturye, siko byanditse. Ishyura iyo Shetani rero ivuze iti wene wiyicarire uzosaba gusa kandi uzoronka. Ucibwira uti usibye gukora no kurya nturye, uti handitswe ngo usibye gukora no kurya nturye. Murazi bajya bateye imbere igituma bateye imbere. Nze nabwire Shetani ikora kwinshi, garaje dutera abiri kugira ngo tuveho byiza, kandi aha muriko muriga. Ubu udafata amanote n'akazi kiwe kandi n'amahera y'ishure murampa. Aha twese dutegereza gutunga kuko umutahe turawufise. Nababwiye icyatumye duhomba umutekano muke, amacakubiri kuba turabana mu maso, kuko Shetani hari ikindi yavuze. Iyumvire kugira twankane gusa. Bwa mbere yavuze ngo utamara na mukeba ngo ntakubita urugohe. Ugacubaza uti none mukeba ninde? Umurondeye ukamubura ngo ngo umwana wundi yimba guhisha ivu, ngo nawe utabona ivu ngo ariko yakwimbira icobo kiza mutavukana. Ugaca uvuga ngo bwa wundi niwe mukeba. Urumva uwo mutavukana aca yitwa mukeba, mugaca mugwa muhanganye. Mbwira muzokora ryari mugwa muhanganye murerekana? Hari ikintu maze kubona ku Barundi, burya Barundi mugabo turiko turakira. Ubu ndamaze kubona abatonda. Mu minsi heze nta Murundi yatonda ku murongo, cyarazira. Ketse abasoja n'abapolisi nibo batonda gusa. Nabo nicyo cyo muzobona bari discipline. Kubera iki batatonda? No kwa muganga arababwira ngo nimutonde, bikanga agaca bawutu nimero. Hanyuma yangara barasanga muri ku muzingi, ati nababwiye mutonde. Wa undi umwe agaca avuga ngo je ndazaho ntonze, ngo je ndi nyuma ya naka. Niyemera kuja ku murongo umwe aje imbere uwundi inyuma. Kubera iki? Ari nyuma yiwe amutera ubuyega kumva ko akwiye kuhindukira murereke, ajaja kumurereka. None mbwira tuzorerekana dukore ryari? Turiko twarerekana gukora. Hari yindi Shetani yo yagiye mu bize rero, namwe murimwo ndongozi. Hari yindi Shetani yagiye mu bize, ibabwira iti ngo
ngo kirazira ko hari umuntu akora amasaha arenga 8 ku munsi. Urumva ngo amategeko mpuzamakungu ngo yavuze ko ata muntu akora amasaha arenga 8 ku munsi. Jewe mbwira ingene wotunga ukora amasaha 8 ku munsi kuri 28. Muri mwese nimumbwire hari umugabo ajyana amasaha 8 ku munsi. Reka ubunebwe bunze uko nyene. Shetani yakugira ikinebwe. Ibwira bize urumva umukozi ukora amasaha 8 ku munsi. Ya. Ugaca ufata amasaha 8 ahubwo hari n'abace bayavunja. Ari amasaha 8 bicariye ku kazi atari amasaha 8 yo gukora. None zo kwiyumvira iterambere ryawe gute kandi erega nivyo indogozi zeze ibi ndiko ndabigisha. Uravuga uti je ndihaye ikiringo nta muntu numwe nzobona miguruwazi, nta mpuzu y'ibicafu nzosubira kubona kwibarabara. Umuntu rero yavuze ngo yabuze ayo kugura ikirato. Muribuka cagihe duhinduye inote. Igihe twahinduye inote ari umugabo yatondanye 7 miliyoni mu mupfuko. Mugabo ari miguruwazi. Iyo ngero 7 miliyoni udashoboye kugura ibirato ari bigaba. Nico gituma hageze ko dusirimuka. Dusirimuke erega nuko niko kuva mwishamba. Ngo vibuzimu ujibuntu. Gusirimuka. Murazi jambo umusirimu iyo ryavuye burya mwebwe. Shehe ndazarabizi. Shehe wewe urabizi umusirimu byavuye. Ivuye muri Masrim. Abayisilamu basanze aribo ba mbere bafise isuku. Bambara udukazu twera. Ku buryo rero baravye umuntu wese afise isuku acavuga kujyana umusirimu. Bubaye Masrim. None rero ndabwire twaravuye ikuzimu ubu dusirimuke tw'abantu b'isuku. Nimisire mu mutwe musirimuke mu abantu beza. Indongozi rejeje kwigisha kibindi ko ndigisha. Hana karoro ndiko mpa musitanteri. Zunguruka mu ntara mu mazone yose. Wigisha tubona amazone yose ateye imbere abantu bari ku kivi. Ibi ndiko ndigisha kwa rugira uvyumvireho. Ntuzugira ubwoba kwigisha. Mwebwe abakozi b'Imana igisha barya abantu bari mu mashengero iwanyu. Paruwase nibe isoko ry'iterambere. Ajya amakorare, ijya mihari nimuyigira amakoperative hanyuma mubigishe gukora. Hariho umuhari umwe nakunze cyane. Pati wewe urafise umuhari witwa Cropping kuri Paruwase. Cropping n'abantu bavuga bati ijuru ubaza kwitegurira hasi. Utagira akanyamuneza hasi utunge ntibikunda. Je nabonye umuhari ndawinjiramwo iwacu mu Paruwase. Ubu dusigaye dukora imikate mu bijumbu. Ibijumbu rero mu mukate mwiza kubera Cropping. Abari muri Cropping bisosa baza kuraba yuko urugo rwawe rwifashe. Natwe tukora uko. Ibi rero ndiko ndigisha nivyo indongozi zijeje kwigisha. Indongozi zijeje kubona ko atakajagari. Hari ibintu nanka. Jewe ndanka irigara kabisa. Ejo musitanira kazoza gufata bari kwirigara kabajana gukora. Nimuze muhoro busa nije nzoba namutumye kuko ndankirigara. Abari kunda ni bande muri mwese. Abantu bakundirigara ni bande. Ko tujyanka twese rero. Musitanira tugira imbere tugwaje umuntu wese ari kwirigara. Tumugwaje kabisa. Umwe wese naje ugikogwa. Murako rudatera imbere. Erega n'urugamba burya gutunga nabwo nyene n'urugamba. None gatuze. N'urugamba kwari rugumye. Twaragize urunani twese turaronka amahoro. Mbwira ingene ubwo bukene bwo tunesha butazi no kuvuga. Ko mu Kirundi tuvuga bakatavuga ntigahenda kavuga. Siko tuvuga. None ubwo bukene buravuga muri gihe mwumva ururimi buvuga. Ruvuga ururimi rwitwa ngwi. Ko twebwe tuvuga rero duhangane n'ubwo bukene tubuneshe. Ntihagire umuntu azosubira kwitodobera ubukene kuko
widodombeye umwasi ukidoga imbere y'umwasi aca akomera. Natwe nitwidoga imbere y'ubukene ubukene buzoca bukomera butuneshe. Ico nico indongozi zijeje kwigisha zubu. Iciza c'ibitiro turatunganya bishashi zikomine mwabonye nini nukugira ngo indongozi zikore zibaze titugira imigambi ya komine iboneka. Ikigira kabiri, abenegihugu dushaka kuborohereza. Ndongozi muri ngaha mubimenye dushaka ko atamwenegihugu azosubira guta ikivi ariko arazembagira. Nico twagize amazone mato mato. Igitwa twagize amazone mato mato nukugira ivyo mwahora muja kurondera kw'ikomine muzembagira mu bitore hagufi. Ntuja kwandikisha umwana azoja kw'izone ubu si kw'ikomine. Ubu kwandikisha umwana ni kw'izone. Amasezerano yabubakana ni kw'izone kugira ngo hababere hagufi ntimuta umwanya. Hanyuma ndongozi muvyumve, umwenegihugu nihaba ku mutumba hariho ikibazo c'umwenegihugu, umukuru w'umutumba avyumve ko ari wazokijana. Si umwenegihugu azoja kurondera musitanteri canke kurondera chef de zone. Umukuru w'umutumba nico yatorewe. Umukuru w'umutumba yatowe rero mubwira ngo azasome umusa wa mbere agira atangure gukora. Mukuru w'umutumba uri ngaha nibaza ko muri ngaha mwese. Ica mbere uraba ubuzima bw'abenegihugu ku mutumba wawe. Hari umukene ugende kwiga igituma kenye uraba ingene womufasha gutora umuti. Afise ikibazo ukabona kirananiye ko mugitorera umuti ku mutumba. We mukuru w'umutumba tugenda kwa chef de zone ushikirize ico kibazo cyo mwenegihugu nawe asigare ku kivi. Kuko wewe nico watorero wagiye kumusuku wiwe emera utumike. Garama mwonkwe. Hariho kuri bitumba bitoje batanze ibihera byinshi bibaza ngo bazobigarukana. Muze muce mubarega duce tubakura. Uzobona na muce mumurega duce tumukura. Dutora uwundi. Umukuru w'umutumba vyumve ni wewe ujeje kujana ibibazo by'abanyamutumba bawe kw'izone izananiranye mugabo. None ntiwiyise indongozi. Banza wigire gutorera umuti ibikunaniye n'ivyo uzojana kwa chef de zone. Chef de zone mwicare hamwe, abachef de zone muri ngaha muranyumva. No kuvuga mu mukuru w'umutumba zaje vya kibazo muricara hamwe mukakironderera umuti. Ubu chef de zone azafise abahanuzi. Ubu chef de zone arakomeye. Azafise abahanuzi kugira bamufashe gutora umuti w'ibibazo by'abenegihugu. Mubishoboye utubwire umukuru w'umutumba genda umuhinyishu twatoye umuti. Mwibananiye chef de zone niwe azocujira kwa musitanteri. Musitanteri mwicarira ico kibazo. Nitabananira muri babiri ahamagara abahanuzi ahamagare n'inama ya komine ico kibazo gitorerwa umuti. Kinaniranye musitanteri cukiduza kwa buramatari. Buramatari nawe mwicare hamwe na musitanteri. Kinaniranye hamagara abashinga amateka bo muri iyo ntara yawe. Kuko abashinga amateka ubu twavuze yuko bagira komite y'iterambere ry'intara. Kugira baze bararaba neza ko urwego nshingwabikorwa rw'igihugu ruriko rurakora neza mu ntara. Hanyuma bibananiye gutorera umuti buramatari azoca amanirana ico kibazo ku mukuru w'igihugu. Ikintu cananiye umukuru w'umutumba kikananira chef de zone kikananira musitanteri kikananira buramatari nzogishobora gabasha. None nanje ninananirwa azoca nja mbwira nanje nzokijana Umana kuko niwe mwami w'u Burundi kandi Imana ntakinanira. Nama ndababwira Imana niyo muriko muravuga ngo imvura imuhame muzi ko imvura ari Imana tuyindukije umugongo tugakora ibitari ivyo. Handitswe ngo nimwagambararira ingingo zanje ntimunyemere nzokugara ijuru nta mvura izogwa. Mugabo nimwemera gukurikiza ingingo neza nzokugurura ijuru imvura igwe ku gihe cayo muzorima mwimbure. Imana yo ntimuyiha umugongo mwame muyibuka. Mwarabibonye igihe twasenga ngo Imana iduhe imvura kandi mwarabonye ko yaciye itanga. Kubera iki? Abarundi twese twagiye hamwe tugira ubumwe mu gisabisho, umwe wese arasenga mw'idini ryiwe mw'ishengero ryiwe. Hanyuma nanezerewe kuko uwo munsi wa Mungu wari wo finale y'amasengesho
Imana iratanga imvura, Imana niyo itanga imvura. Urumva rero je mpaza numva murumva mukuru w'igihugu w'imvura ngo urabona ngo yarase kugwa ngo raba uko bobigira yewe ndagwisha imvura mugabo murambona mumbwira ngo raba uko bobigira hariya tabwira Imana bana ntabara ntibasonzereko ariko hariho n'inzara twikwegera na twebwe. Nababwiye ko turi bamvuye kure, uno munsi twarubatse inzu z'amabati. Burya amazi yose yo kuri izi nzu z'amabati mubona ngaha twoyareka tubagirira inogo tukayabikamwo, hageze muci twese twovomera n'aya mazi y'imvura bigakura. Mugabo turayareka akigira, kandi Imana yarayaduhaye ngo tuyavomeze ibiterwa, mugabo turayareka akigira mu rusizi atacakoze. None rero nabwira mfise utuzu tw'amabati nimutangure mwimbe ibinogo mubishire mw'isima amazi muyabiki. Aha niho uzoca avuga ngo birazimvye kubaka. None wari inzu yo kubaka iryazo wona ndimo kuronka ayo kugira ico kinogo kibika amazi. Ivyo byose bari ubujuju. Imvura iguye amazi yose tuyabika, hamwe muci hageze tugaca tuvomera, bica bigenda neza. Rero abarongozi mumenye yuko ubu muri abasuku b'ukuri dukeneye ko atamwene igihugu azosubira guta umwanya ngo ariko arazembagira. Irebe FM.